wa 25 Gitugutu niho komine Ngozi yakira ubwa nyuma urumuri rw'amahoro ku ncuro ya 19 rumaze iminsi ruzunguruka igihugu cyose. Ibikorwa vy'uyu munsi vyari bijanye no kuvanga beto yo gusasa mu birasi vy'ishure. Hakaba hari ku ishure shingiro rya Ngozi ya gatatu ni mu gisagara ca Ngozi. Ibikorwa vy'uyu munsi vyari vyitabwe n'abenegihugu, indongozi zitandukanye zo muri komine ya Ngozi, bamwe mu bashinga amateka batowe hamwe n'umutambukanyi wahoze arongoye igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza. Musitanteri wa komine ya Ngozi yakiriye ubwa nyuma urwo rumuri rw'amahoro, yamenyesheje ko abanyengozi bashigikiye imbonakazoza y'igihugu. Akavuga ko muri komine Ngozi bariko barashiraho igitabu kirekana ivy'abenegihugu bakeneye. Turashigikiye cyane imbono y'umukuru w'igihugu cacu General Major Evariste Ndayishimiye yo kubona by'ukuri igihugu c'u Burundi giteye imbere. Natwe twavuze tuti ntitwosigara inyuma, nico gituma natwe turiko turashiraho igitabu c'ivy'abene gihugu bose bakeneye muri rusangi, kugira mu bisata bitandukanye, kugira ico gitabo kizodufashe gutunganiriza abene gihugu. Ni igitabo bita Schéma Directeur de la Commune. Ico gitabo turiko turacandika kugira kizodufashe by'ukuri mu kurangura imigambi itandukanye yo guteza imbere komine yacu. Buramatari w'intara ya Butanyerera akaba yashimye ubwira n'umwete intwaro muri zakoranye muri iyo ntara mu bikorwa vy'iterambere bitandukanye. Nayo umushinga amateka Epipode Baranyikwa arongoye ishiramwe y'intwaro muri yagarutse ku butumwa buhamagarira indongozi kuba umuco wabo barongoye. Cyubahiro yiyumviriye ko byoba byiza tubashikirije urumuri rw'amahoro, tukarubashikiriza nk'ikimenyetso cy'uko nabo bagiye kumurikira abo barongoye, bagiye kuba urumuri, bagiye nabo kumurikirwa kugira ngo babone neza iyo bajana abandi. Rero ndongozi mwumvise yuko urumuri rwaje rugana abarundi byose ni bose nivyo, ariko ruhinyanyuriye kuri mwebwe ndongozi. Umwe wese rero uko ateye yiyumve ko yaronse izindi nguvu zitara afise, kandi nawe abayitara rimurikira abandi. Pastor Denise Nkurunziza umutambukanyi wahoze arongoye Burundi akaba yavuze ko iyo rumuri rw'amahoro rutanguye kuzunguruka igihugu wabandanya arukurikiza amasengesho nk'uko ngo kuva muhisi Petero Nkurunziza gihari bama babikora. Turi kumwe na nyakwigendera Petero Nkurunziza, twarasenze Imana, twebwe ururavye gutya ruhagaze aha n'ibintu bisanzwe kubona urumuri gutya uko bisanzwe, ariko twebwe twarufashe mu buryo bw'impemu, duha uburemere igikorwa ruriko rurakora mu buryo bw'impemu. Turanasenga turavuga tuti urumuri rw'amahoro aho ruzoca ruzoba rugiye kumurikira ibikorwa by'iterambere, ariko kandi ruzogenda nk'umuco umurikira abarundi bose, kugira ngo abari mu mwiza w'ivyaha bitandukanye babivemwo, abari mu mwiza w'ubunebwe babuvemwo, hanyuma baje ku kivi bakore, abari mu bitatomoye bidahesha icubahiro Imana babivemwo. Kandi ngashimira Imana kuri ino ncuro ya 19 biragaragara uko imyaka yagiye irakurikirana uru rumuri ruzunguruka mu gihugu, hakozwe ibitari bike, kandi hariho by'ukuri ibigaragara vyemeza yuko uru rumuri mu buryo bw'inkomezi zidasanzwe ruriko rurakora mu gihugu cyose. Rero jewe kwa gushimira Imana data wa twese, ariko nshimira na nyir'icyubahiro yabandanirije ahundi yarageze ibijanye n'uru rumuri. Jewe ndanarukunda, burya igituma nabaza ntimugezehe, burya muhagurutse turahagurukana nkabasengera, kandi nkasengera n'urumuri rugende ruramurika kwa kundi nyene
n'uwo ruzosanga mu gahinda mu ntara zitandukanye ave mu gahinda agira amahoro kuko n'urumuri ruzana amahoro rumurikira amahoro. Urumuri rw'amahoro ku nshuro ya 19 rwazungurutse amakomine 42 agize igihugu c'u Burundi, aho gwaciye hose ntwarumuri hambavu y'ibikorwa zikaba zagenda zirashikiriza isima yo gushigikira ibikorwa vy'iterambere hambavu y'ubutumwa zarungikanywe n'umukuru w'igihugu.